Fanny na Nuraski mariage igiye kuba kandi ivyo bintu jewe naravuze ntibarakundana ariko bariko bavyaza umusaruro mariage igiye kuba sinzi uko banabibona muri kino gihe ibikorwa vya Fanny si vyinshi ariko baraprofita umwanya wabo none channel yitwa Solution Couple bari bwayibona oya ntiyari bwaboneke ntiyari bwabeho bivuze ko rero iri yajya kugira ngo yavyaze umusaruro mu baye views binjije amafaranga binjije $, rero guma mwasama Fanny Lavina atakaza urukundo Mireille ararutora omwe ya mugabo yahaye imodoka Fanny nibaza ko nta nubwo mwigeze mumenya ko yoba akundana na Mireille canke badakundana canke baba banavugana canke bari n'undi mukinyi wa filme hano mu Burundi baba bavugana ekada amakuru ntayo twigeze tumenya ntabyo mwigeze mumenya nimigeze munamenya yuko ujya mugabo yaje ari hano mu Burundi ntabwo nari nzi ko baba bakundana na Mireille abantu bayibone je ndayigushiremo sinavugana abantu barakundana utiguke Mireille ahuye na Sabas arifotoza bari foto Mireille ahuye na Amede arifotoza ni foto Mireille ahuye na Arvera arifotoza Mireille yanahura n'umuntu adakina filime w'umufana arifotoza wigeze ubona foto yifotoje n'inga mugabo pay attention zishobora kuba zihari nyinshi kubera ikindi dasohotse rero ariko bakanga ikintu cyo nzi batanguye kuvugana urukundo rwa Fanny rutanguye kuzamo ibibazo ugusinya kwa Arvera Muhimbare na Wema Entertainment tunagira imana Arvera Muhimbare n'umuntu mwagendanye umwanya munini mwanakoranye ibikorwa byinshi none munsi ndazi yuko uracara umuntu wiwe wahagufi kino kintu wacakiriye gute je nararyohewe cyane nararyohewe cyane kubera ko igihe kinini yakoze kandi agakora ibijanye n'uburyo afise agakora ibikwiranye n'uburyo ashobora kuronka nyene ariko arahagarara nk'umugabo abandanya akora iyo Wema iramumenya noneho iramwongera imwungurira ku bikorwa yahora akora rero urumva niterambere kandi nibaza ko ndi no mu bantu bamwifuriza iterambere cyane hari inyungu ubona yo haba mu gihe Arvera ejo ko kumva akoze nka collabo n'umunyarwanda runaka kirese mbonye Unyonyene nigeze kumva n'inkuru yuko ngo ashobora gukorana na Dorcas na Vestine nta musaruro bibonamo oya ntawo mbona kabisa why not kuri Dorcas na Vestine ariko bigakunda kwa Mbonyi kubera ko Mbonyi umuzika arawuzi nicyo tubesha vraiment uvuze bazoza ngaha bakubwire ko babigishije kudandaza filime kandi ari bya bindi babigisha muri coproduct si vya mbere yavuze ariko bavuga yuko bavyize ku rugero runini bahumutse amaso kandi nimba ariko nabibona kuva bavuyeyo bariko baramenya kubidandaza amarezo sosio bariko arahinda sinzi ko akabibona ariko arahinda ntabera amaze guhindura ameze kuva na shooting kijya nikitwa filime bandanya kijya nikitwa filime si filime yasohotse kijya si filime man iyi filime yatuse minga ni yatuse none filime bakamera badakoresheje micro bandanya kijya si filime bana ego yo none nigiki cyakora nasama ivyanka yashize ko na micro basi iyo filime nta mikoro irimo ijya filime yatuse yesu we iyi n'urusazi rugurutse ugumva kiya kintu narakigaye ku rundi ruhande nivyo babashatse ngo kubera twanditse script mu Congereza reka barundi tubasigurire n'abanyarwanda urumva ariko nimba bariko bashaka kudandaza nibaza ko batokwita kuri ivyo bintu bari gufata filime bakayikina mu Kirundi hanyuma This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, hello everyone. Aho muri hose ku mpande zine z'isi twizere yuko mumeze neza natwe aho turi turashima uravye dutanguye neza dutanguye umwaka tumeze neza nubwo utugira ipetwo dukomeje kutubangamira ariko si kwegwe gusa kuko nabandi dukomeje kuyaga nabo nyene umva kagenda kabakubita sinzi nimba ari biza byateye nitwa Ndikuriyo Leonce Desan of God Dr. Vrova aka Diko ino ni Fresh TV 257 mu kazi kayo ko kuduza ingabire izina ziriya guteramana namwe kuganira kubaha ibiganiro byigisha byose hamwe bikoraniye mu
kubandanya twubaka igihugu biciye mu bikorwa mvabwenge. Ni muri iyo ntumbero twazanye nyiramakuru kabisa, uno basigaye banamwita komisere mu kibuga nimba atari opeji. Musa kutaje wambaye wa mwambaro ziko narinzi ko ari kuzumeze. Oya ujya mwambaro ujya bari bantitse mbega ni filime muri ko murakora cyane? Ni filime turiko turakora ariko ntago ari je nayikinye. Baheje gushutinga ca mu gatini mu mpeni itwiki. Ndabona rega naje nobeye. Nabonye berewe sana hari umuntu yesa ngo ati ngo hino gipeti ngo cabaye ngo ikihopeji ari icana ngo biramubera sana. Baracari muto ya gose. Ariko ubona ku rundi ruhande n'inyama n'ubundi ku rundi ruhande ububerewe kabisa. Imbere hari agapira kera na ikoti yirabura inyuma, ipantaro iba yirabura. Nuko hasi kumbure bataza kuko nako baranahabona nayo ko umugabo urakwiye ku mpande zose. Ndafise ubwoba yuko nutakora siporo ngo yigwize nko mu myaka nk'itatu zosigaye upima ibiro biri hejuru y'ijana. Udinjira gym wa mugabo? Ndajayo ndavyiyumviriye rimwe rimwe nkuraja kuri gym rimwe ariko mu nyuma nzoraba nyene mpindure yigwize kenshi. Ega mu minsi za n'umuhogo wozibirana ugasanga no kuvuga ntukivuga. Siko ari ukuntu umuntu abyuha izo serikaba rinini n'ibinure bikaba byinshi ugasanga no gusohora ijwi arisohora bigoranye. Biraba. So musaza ndakwakiriye kandi kuri Fresh TV n'ukuri. Je ndeke kuvuga wana shaka narinda gukumbuye ariko abakunzi ba Fresh TV n'abakunzi ba entertainment muri rusange bari bagukumbuye cyane. Narinda bakumbuye duherukana mu mwaka uheze. Kandi hari mu mwaka uheze. Duherukana mu mwaka uheze. Hari mu mwaka uheze. Musaza yari yabuze baranyekiye ati nyama yagiye hehe. Mboje tuba tuvugana rimwe ariko iconze cyo no kubuhari ariko byasa no ko wafashe urugendo. Ari bise menga wari wavuye ibujumbura gato. Nari Jesse na Tanzania. Oya. Nari muhira Jesse mvuka ibujumbura. Hajya wari mvuka nga. Oya. Anaze ko nibaza ngo wataye urozoga ngaha neza neza. Je gwaguye mu mazi muri Tanganyika mu Rumonge. Barukuye ko baruta mu mazi. So umwaka wawutanguye gute? Genda utanguye akagira ipana kambangamiye kabisa. Umwaka umeze neza. Sindawugwaramo. Ariko kandi nta n'ideni ndarya kabisa. Wow. Biba bikwiye kandi ko nkomeye nagwaye. Ushobora kwigaburira umugabo atinya ideni kandi bavuga ngo ideni n'umugabo biragenda. Oya sukuritinya. Ahubwo iyo bibaye ngombwa nyene norije. Ariko ntibiraba ngombwa urumva nivyo gushimira Imana. Biba ari byo gushima byo ko kantu koko niko. Baranakubwira bati bugiye umuntu atangiye kujya amadeni mu ntango y'umwaka. Ngo bibe nashoboka yuko arangiza uwo mwaka yajya. Ngaje nibaza kaya kantu ni kare anniversaire. Oya. Ari nk'umuntu umwe ngo kutangiye umwaka ugwara. Uzorinda uhera. N'igihe noheruka kugwara iryo rimwe. N'igihe uheruka kugwara iryo nyine. Nimba kugwara ntawe ubipangira. Kabisa mu kibuga amakuru ni menshi. Ikirere ngo kirongeye kirasibanganya ibifuka biri kuguruka ariko amafuru abateka amategura bayacana bagakomeza kwenyegeza. Umwaka uheze umwaka uheze waranzwe n'ibintu byinshi. Uyu mwaka je nibaza yuko ari umwe mu myaka nyene yavugishi yari rimwe ibintu byinshi uravye cyane mu ndiko ndavuga muri secteur ya movie. Niho tuba twivugira cyane nubwo namanya batangiye no gukubita abantu bose sanguze nko mu muziki ariko bankundi no munsi twicare cyane muri film. Ikindi gihe ariko iyo turi muri film usanga no bundi n'abanyamuziki binjiyemwe tutanabizi ariko wa mugabo uno mwaka makuru yari menshi urabona. Nibaza ko ubwa mbere nibaza ko ari umwaka wa mbere tubonye evolution muri filme nundi aho filme ishobora kurabwa n'ibihumbi amajana 3 birenga intore ntindi waye umwaka wa mbere kandi sinigeze ndaciyumvira kandi bikarabwa mu kiringo kitarenze kidashika no mwaka. Hariho filme zayakwije ariko byatwaye igihe kinini. Ikindi kintu caranze no mwaka festival yarabaye baratubesha baduha make. Fanny Lavine atakaza urukundo Mireille ararutora. Komwe
amaga nyama ije no ko wamaze kuvuga ibintu nabo nyene keshe birangira unanse na wati no muhungu yatakaje urukundo lakini yatakaje urukundo mine yararutu Numva nako ndabitahura neza waravine se ko bamuzi ibintu binageze ku rumwanya n'umwanya tuza kwiyamba uba twambara amakoti yarutoye gute yamupapuye ariko rujya rukundo siko kwamuhaye imodoka wa muhungu uvuga kwaguze niko ndavuga rumwe rw'imodoka rero banzo tuhagaruka ati nibwo bwa mbere muganizo ntore ntindi iki tubanze tuyavuge tuyavunaguye nabonye hari n'abantu benshi bakwandikiye bamwe banaguha kaze mbanza nsome ibyo banditse turabigaruka ko ku rugero runini ikindi kintu caranze uno mwaka ni umwaka wagaragayemo jewe ndabivuga ku ruhande rwanje hanagiye mu muziki nibaza ko wabaye umwaka mwiza kuri Alvera Muhimbare inyuma y'igihe kinini akora video yitangiye amafaranga agakora audio yisofye akideplasa yisofye ariko ubuye niko ndavuga akabashoboye kuronka management ishobora kumufasha mu muziki nivyo mushiki wacu nawe nyine ubona yuko umwaka sinzi ko mavuga bamuhereye ko neza canke nabi niyo mpamvu ubu hari ngo bidufashe muga iconzi cyo nuko umwaka waheze asinye muri Lebo kandi ishobora kwirimwa n'amafaranga kuko nibaza ko ico Alvera yaba yaragiye abura canke ingorane yagwana nazo nk'izundi wese yogwana no kwigwana ko ukora ibikorwa nka bijye ukoresha amafaranga yawe na cyane kubera ko biragaragara nyene nyene hari impinduka uvanye n'ibikorwa uravye ibikorwa bamukoreye n'ivyo yahora akora mu bisanzwe yaraguye kabisa je mwende makuru nibuka ngiye nyaruka gato ndibuka ko abakinyi ba filme mu izindi nkuru zagiye ziravugwa baratembereye baraja mu Rwanda muco bari bise mashakete kimwe mu bintu mwasa n'abatanahurizako kirya je nta nico mvuga acuvuga kirya je nta wumvise nakivuze none kirya cyitwa ngo iki iyo nta kintu nakime cyatumariye ariko kirahari nyama waramenye byakurikiye narazanye bajya abantu wavuga yuko basa n'abandi none ibintu bakubwiye birenze ivyo navugiye ngaha nibi navuze nti bazoza ngaha bakubwire ko babigishije kudandaza filime kandi ari bya bindi babigisha muri Coprodac si vya mbere yavutse ariko bavuga yuko bavyize ku rugero runini bahumutse amaso kandi nimba ariko nabibona kuva bavuyeyo bariko baramenya kubidandaza amarezo sosiyo bariko arahinda sinzi ko bakabibona ariko arahinda ntabera amaze guhindura iki ameze kuva yara na shooting conscience wewe ku shooting nyene yeriko nyene n'ibijya nyene sasa yabana DJ yeriko ariko uravye nka Kadora Vero urubuga rwe rwaraduze ubona ko ashobora kuba yarazanye indi strategy nshasha ntavyibona niyihe nyene ni yo gupostinga mu gihe postinga yagiye afise aba followers banga aba followers yari afise bari menga habura gatongo bashikira 220 nimba navyibuka neza uyu munsi bakwiye 230 Alvera ko tagiyeyo uzo aba followers maze kwinjira kuri page yiwe dufatiye ko barengiye 230 uhera kirege ariko ntiyagiyeyo bivuze ko rero ivyo ibintu byene vyitayemo byahuriye aho ni kuri kimwe banavuga yuko batembereye bagira bamenyana n'abantu ati si ikintu gito twarize tubona bamenyanye n'abandi ko batagiyeyo abanyarwanda basi no kutarabyigana kwakoranye yavuze ati je hari umugande twamenyanye uwo mugande wenye n'ama project twapanze mu gihe yotangura filime tugiye kuzana hano sitwatwara none umugande umaze kubona filime y'abagande he ngira filime y'umugande maze kuraba basi mbwira umukinyi wa filime y'umugande urazi ikintu gihari ushobora kuba ntamuzi kubera kutidocument mugabo vyanka byakunda iki kintu cha audio visuel mu Bugande kiri hejuru y'iwacu Sisi Resort gute kandi none uravye nk'umuziki bakora ntiwemera yuko ari uw'akarere uwo n'umuziki uwo n'umuziki ndibutse Sabasi yarabimbiye yambwiye ati movie zabo si ziza hano bo ngo bafise movie ziri international baba bafise bo barakora bagashora mu masoko bafise za Jamaica za hehe sawa Sharuka ntashora yarashora abanyamerika ntibashora bashora film none ko dusanga hano abanyamerika niko bavuga ko bashora mu rugero Abagande baba bashora kuko abanyamerika badandaza ku masoko yabo hariya n'ayandi abegereye ziya za Netflix sinze mugabo usanga ziba ziri proche urumva mugabo ari yavuga ati bari barakora udufilme twabo twiza turenze bagaca bashora hariya kubera ko hari kwa kano kare atasoko zoro none wewe mbwira umukinyi
jewe urumva kukubaza umukinyi wa filime wo mu Buganda no kubaza umuraperi wo muri Iraq umukinyi wa filime wo mu Buganda we ninde no kumbwira ngo twarahuye ni Mugande ngo arambwira ukuntu hariho umuntu urabona hariho umuntu yo kubwira filime ukuntu ikogwa uko idandaza uko bigenda ariko ata filime akora ivyo ndavyemera bibaho ico kibaho kuko hariho umuntu afise kubona ibintu uko yo bikora uko bigenda ariko watavyakora ivyo bibaho ariko tuvuge ko umugande ariko umugande wawe abagande baba bafite iyo strategy kubera ko uziko na Nsoro avuga ko yavomye Kampala ubumenyi afise abagande ahubwo nimbara abantu baba bafite ubumenyi muri ivyo bintu mugabo bo ntibabwire ivyo sawa ndavyemera aho uzinze nyamereka ko tuwarenge twihuta nako ndavuga mu yaranze umwaka nkuko banabivuze harabaye Fescab Abishasha wapi nta kibazo ariko ni Fescab yarwaye na filime vyamaho ya X-ray yari ya kabiri uravyibuka yari intore ntindi ya ni BMT tuvuze BMT bumve Amede ya gatatu yari Urudobe ya Lisberiz umukinyi w'umwaka ni Sabasi inkuru nziza mu bagabo mu bakobwa uriya mwana yitwa gute yitwa Noella Noella Ange menga ni Ange Noella ni Uwimana Ange Noella voilà Uwimana Ange Noella ariko kandi izibindi bintu byage biravugwa nibaza ko hana abayeho ikitwa Academy ya BFA ni kwa Nsoro baza kwijya Academy yavutse uriya mwaka Nsoro yaratandukanye na mpfamfe wiwe w'igihe kinini Vanilla Vin yabaye uyu mwaka witwa Noraske Ntarefo sinzi kama mavanga waho ndi waruvuze ngo Mirengo yatoye iki sindavyibuka ariko wewe yabiboneye hagufi yinjira mu rukundo rw'umugore yitwa Fanny Ravin urukundo rwavugishije benshi urukundo nyama yagiye yapfuka ko byinshi uhaswe gupfa n'abafana ndaza gusoma n'ama comment mu bimwe bagiye bavuga abana bigarutse ko basa n'abavuga yuko wewe ukuye no gutegwa ibyatsi kuko ngo ivyo wahakanye biriko biraba basi nibaza ko wigeze uhakana jewe nahakanye narigeze mvuga ngo ntibakundana nigeze mvuga ngo ntibakundana sinibuka ko wigeze ubihakana ntavyo jewe nigeze nimugana ko bakundana naravuze ntibarakundana ahubwo bari kubivyaza umusaruro aha nako kantu wavuze turaza kubirabira hamwe witwa Wizira Besto yarasinye amasezerano yo kuba manager wa ya Academy nariko ndavuga industry ya movie yarongutse abakinyi b'indyamunyo benshi cyane cyane ab'igitsina gore nibo bakomeze kwinjira aho umukinyi yitwa Kadora Vere ari wo mwaka novuga wiwe nigaragaje gusumba sinzi ko ico tugihuriza nibaza ko mu bantu batazovuga nabi no myaka iheze witwa Ravere ntiyo ntarimo umwaka usize uwitwa Kerisi yubatse ugwiwe n'umukinyi wa Romeseje yitwa Mbirizi Eric wasize Rukundo TV isambutse na makuru twaronse ubwa mbere duhawe na Nyama ibintu Sam ariko yarabihakanye kandi n'ubu iri kwisoko Rukundo TV iri kwisoko ahubwo umugabo umuntu afise amafaranga yazana yikorere iriya brand sawa jewe ndabesha ariko munzaniye amafaranga ndayibaha ko Samarika arabihakana ko bazahagaritse kwitanasambutse jewe umuntu afise amafaranga ayazana ndayimuhe bivuze ko mu bakomisiyoneri bico kintu nawe urimo asha ndimo bayazane kabisa none nk'ubu ibigurishwa gute nk'ubu ninde bari karayigurisha mwene wayo none nk'umuntu aba ariko aharira ngo Rukundo TV ntiyasambutse nibaza ko n'abafana hamwe bavyemeye ubwenge bwabo bwo babucuritse kubera ko sinibaza ko YouTube yomara amezi agera muri 5 itariki irakora ata video nimigiyeko mebe na short hajya habaciye amezi 5 ata video nimigiyeko ariko mugana semera kanu yasa nushira ngo yagusanga ashobora kuba arahindutse ibikorwa ngo buryo dukorana umwara Rukundo TV ngo irahari ngo nijya nyene ambwira ko ngo na boss bayaga ngo atangorane avati ko ari wowe twahora tubona nk'uri hejuru ya Rukundo TV ntikoguhaririza none kuyaga bisigura gukorana oya ntavyo nigeze mvuga ko batayaga ariko Rukundo TV yarasambutse nikiri kirakora okay nyama reka tubanze ducemo gatoya mu bantu bakwandikiye hanyuma duce tugaruka neza na neza amakuru tuyinjiremo uwitwa Mary Ngoti mutubarize impamvu asuzugura abantu akanyuma niko kabinyamura asuzugura abantu wewe bandise nabasuzuguye gutavuga uburyo nabasuzuguye mu nyine nabyonzi azayongera yandike neza bivuge neza witwa Kiki Motivation nashike Chimamanda wo muri Buja acaratwenga ngo niwe Chimamanda wo muri Buja witwa niyo gushima Dorine mwese ndabaramutse Diko na Nyama
hanyuma uwo musaza naze atubwire ubu naho abivuga ko iki bya Fanny na Norask urafise icuza ko bivuga ko naza baradutwenza sinzi ko abaje kubatwenza ariko nimba baha vibe mukanaryoherwa ntaco bitwara ni vya Fanny na Norask Fanny na Norask mariage igiye kuba kandi ivyo bintu jewe naravuze ntibarakundana ariko bariko bavyaza umusaruro mariage igiye kuba sinzi uko banabibona muri kino gihe ibikorwa vya Fanny si vyinshi ahubwo je mbona ibikorwa ari vyinshi oya nibiki nese Samantha nisohoka buri munsi yageneweko hari umunsi basivye indwi zibiri hari indwi zibiri bigeze gusiba muri zindwi zibiri ziheze barasivye mbere yuko baja gusohora iyi Disney gezaho gezaho kuwa mbere ntiyasohotse akuru no wa mbere ntiyasohotse ivuze ko ibikorwa biriko biragabanuka ari occupé na mariage usanga nyine ari mu myiteguro ariko hari ni filime nabonye yasohotse Fanny yakinyemo yanuze irimo umuhungu w'umuhakere kijya nikitwa filime bandanya kijya nikitwa filime si filime yasohotse kijya si filime man iyi filime yatuse minga ni yatuse na filime bakamera badakoresheje micro bandanya kijya si filime bana ago yo none nigiki cyakora nasama ivyanga yashize ko na micro basi none filime nta micro irimo ijya filime yatuse yesu we iyi n'urusazi rugurutse ugumva rugurutse uragumva n'abana bari bisigura ko ari micro ikaze n'abana bari kurira ngaho mu mihana ukaguma ubumva ngaho abantu bari gukina je bisigura ngo ni micro ikaze cyangwa filime ahubwo ariko Ravine yakinyemo nimba ititwa filime nyama nkuko iko bivuga ari nkaradutemba ivyo bintu kucumenga Ravine ararengeye gukina mu kintu nk'ico nimba iyo filime birengeye nimba yabonye arivyo bimubera ariko vraiment ntago basi ndiko ndavuga ndamufise ko uburenganzira Fanny sinomwemera ko akina muri filime nk'iki sinovyemera hambavu y'amajwi ikora filime urazi bihagaze ku bintu byinshi na karite ntayo bagira ntumbwire karite ntayo bagira ko ngira bakoresheje Canon D550D yase filime singe zatangira kuza ni hatari kubicanye na story eko filime ese n'uburobe n'uburofa nta kintu nakimwe nico kimwe barabwira irya si filime reka twibanarize no witwa Janine Nishimwe uzamubwira ati gezaho urusaku nta muhungu urusaku kandi azarareka kwinjira mu buzima bw'abantu abatega iminsi narabane n'ubuzima bwiwe ahitemwe kuvuga abandi aze aravuga ibikenewe kandi ivyo kuri ibidakenewe abireke mbese Janine ubu ngo yitwa nde yitwa Janine Nishimwe nimba ngi wabaraza mfate ana yanje Janine we bidakenewe nimba bidakenewe nta adabikeneye ari ababikeneye ari wahise azara mwishura nkomeje kumigwa none wewe mu buzima bwiwe mu buzima bwiwawe yarabwinjiyemo para kwatanakuzi kwabo bari basangiye nyabuzima aribo bivuganiye nimba ari kindi umuhoro canke uramushaka n'ukuri okay canke uramwipfuza n'ukuri n'umukobwa arafise umugore n'abana nta ruha akikugira wa kabiri ronderera handi ubu ngo ndafise umugore n'abana cyawo nabo yamvugiye bitari kuvugira mugahise akuvugira nabo yamvugiye bitari oya nkekashatse nyene nko kupati nimba ahubwo wanamwipfuje nyama yarafashwe ntawuza kuronka je numva sasa yaramfashe je ndamfata n'indangaba je oya none nyama nko nimba wifitiye nk'umwana mu byumva kimwe ndamurondera wafashwe ni wafashwe mpira ndamurondera kwiye none we nukunda ngira nzokunda ni harake yaba bivuze yuko uyu musore yuko anyama ari ku isoko oya je nta soko ndiko bara abakobwa bare oya ntacu tuvuga nimba abakobwa bemerewe kuresha no munsi umukobwa wese wese aremerewe kuzana kandidatire wawe akaba yokoresha ntavyo bemerewe ko nta nivyo nkeneye ntabishaka bande ntabishaka niyo ngabo Christophe reka mbanze nora gatebe nicare uwo mutipa aratwika niko yavuze Fulgence Mika official umutubarize ko abona ivyawema na Aruvera hama tange point of view kwireresi ndundi fear women tugire ko cyangwa akagarukako mutubarize uko abona ivyawema na Aruvera hama tange point akantu ndakabitse turaza kuhagarukako ako kawema kabitse ndakabitse iyi point of view yireresi fear women tuyigireko fear women wayibonye gute musaza All Stars filime yakaja irimo abantu benshi kabisa bahuriyemo cyangwa niyo movie y'umwaka yego ubuye bwinshi ntimuca bukora umusuru ruryoshe uburo bwinshi ntimuca bukora umusuru ruryoshe oya siko bisigura oya ntaco duhe analyze za
Fear Women wayibonye gute? nyine bari bagerageje barashiramo uduscript tw'icongereza barakura byo wa mugabo akina mu kirundi bakadusigurira mu congereza tuvyumva bakadusigurira mu kinyarwanda tuvyumva urumva basi baravuga mu congereza kugira ngo badusigurire tutavyumva ariko kandi ikindi na Guy John K yisuzuguje ubifasha nko kwisuzuguza gukina muri rya movie bose kwisuzuguza ko yagitinze nabi yagitinze neza pe ariko nyene ntibiri ntago basi ntabwo iri ku rwego rwa Cap Cinema indi kuri standard y'ibikorwa vyiwe byategeza gukora mu bisanzwe ko yaramaze kurindira imyaka igera kuri 4 yarakwiye kucazana ikindi gikorwa kirenze kijya John K twaraganiriye ryari arambwira ati jewe impamvu ndiko ndakora bino bintu nasa n'ubugize amakenga nkayo ugize ambwira ati je n'ukuri kubw'umutima w'ikigongwe n'urukundo mfise ko ndashaka uburyo no siga umusanzu canke intererano kwa bano bana bariroko ba hano mu Burundi turaba uburyo no siga ndabazamuye ndabageze ku rundi rwego canke ya collaboration nayibaha nk'umukinyi mpuzamakungu ibikorwa byabo biraza kugira ahantu bigeze ako kana nyumva ko bariko ako urundi ruhande niko ariko ashobora kuba yakwishyuye kubera ko yari kuri media canke ari umunyamakuru yari karabwiye kuko ubundi bwo ugiye kuraba ibikorwa vyiwe ntabwo bigaragaza ivyo bintu yavuze uti gute iyo abashaka kubagira international yari gufata ijya place ya Kinyema kazana nka Van Vick kuko Van Vick ari celebre kurusha John K That's it. Nimba shaka kuvuga yashaka kuvuga ati we filme y'Uburundi ndayizamure yari gufata hajya ahantu ya Kinya akavuga ati je Van Vick ndamuriha aze hano akora ino film hanyuma tuyidandaze nko twadandaje Cap Cinema ntabwo yari guca hakini kubera ko nivyo yarakoze film iri international ariko sindi siriko abantu bamuzi cyane kurusha uko bazi Van Vick oya ico naco ahubwo gusa ikintu ico sanzwe nzi neza co nuko kuri notere ngaha burya John K nta abantu benshi bamuzi na cyane cyane nimba atazwi hano wumva hanze ari bande bamuzi nico gituma yari gufata akavuga ati reka dukora ikintu kuri international basi bazofume bamvuga izina gusa kuko urumva iyo Van Vick aza hari kuvuga John K ku kijanye na kino kintu cy'umusiguzi bashizemwe w'umunyarwanda wowe ukibona gute kuko je nasa nobwira John K ati nimba turi mu rugamba rwo kuraba uburyo ibintu by'abanyarwanda bitakanze ibyo wacu tukagaruka n'ibyo dukoze tukabihango babisigure mu kinyarwanda tuzakuba cyo turatiza umwasi ikirindi cyo kwicira ino industry kiya kintu narakigaye ku rundi ruhande nivyo babashatse ngo kubera twanditse script mu congereza reka barundi tubasigurire n'abanyarwanda urumva ariko nimba bariko bashaka kudandaza nibaza ko batokwita kuri ivyo bintu bari gufata filme bakayikina mu kirundi hanyuma bakagira dubbing mu congereza iyo dubbing bari kuyidandaza canke bakagira inuze mbo ico kintu nico je nagumye ni komenga ro version ahubwo y'ikirundi yasohotse menga barasohoye ikirundi sindavyo ijya y'ikirundi basohoye irimwo ni kuvuga nijya filme nyene itarimwe ikinyarwanda nijya nyene itarimwo ikinyarwanda ubundi ni kirundi n'icongereza bicanganye nkuko nijya byashiki ugasanga ikirundi n'icongereza biracanganye analize za nyama nizo kuri Fear Women uwitwa User Boy je nyama ndamufana kabisa cheers umuntu ngo aragufana uwitwa Afsa Moss natubwire kweri ivyafane na Noraske uko abibona barerekanywe mu rusengero mu kwa gatatu bararushinga acara twenga ubibona gute wasa n'uwabivuze bike cyo nabivuze witwa User uti rekurusa kwerekana mu mishengero navyo ubona mutanze no kubimenya atarabibona biba bandanye ariko wa mugani man uziko ndaryamye mbere menga ari asike nk'amasaha hafi nka 48 ndaba status yawe ariko wari wayimye abantu si bose bariko barabibona ko ari undi muntu amwe ndabiranyame ibintu yanditse bimeze gute ko dusana uvuga ibintu bijanye n'umusenga navuga ati umuhungu igihe abonye n'abanyamakuru gusa kumbe ko ari wagasigiye abanyamakuru nabatiye umusaza aya makuru darangoye kwemera ariko umunsi ugeze mbona kabisa nyene mu rusengero hahiye nk'umunyamakuru naho urumva kamera iba yahagurutse ikarabayo niyo mpamvu babonye inkuru nakwe tuyibabwira ku mwanya uwitwa User mubwire ko dukunda ukuntu adatinya ukuri avuga uko kuri nyama n'umu analyst mwiza kabisa wow
mubwire agire faster twari tumukumbuye kaze cyane inyama urakiriwe ya twamaze kumwakira witwa Yusra Irakoze umutubarize igituma yaponze Runyuzi nzira ya bose kandi bagiye kuba umwe warabaponze gamana sinibaza Anitia Iradukunda umubwira atubunaho uravuga iki ko Fanny na Noraske bagiye kuba umwe kandi yavuze ngo ijya proposal tutayibonye muri Samantha tuzoce tumwita umubeshi ati rero ubu uri mubeshi exposer N kubera ko Samantha yaheze Samantha yaraheze oya ntirahera sawa bandanye nibaza ko inyishu yayironse Samantha kandi nyene Samantha ntirahera bivuze yuko biracashoboka yuko ijya sen ibonekamwe ariko rero ko bagiye kugira mariage bakoze mariage twanarize kino kintu nyuma yaho baramutse bayiposinze nyuma yaho uwo bumva yo bigifisa kanovera bayiposinze nyuma y'urubanza bayiposinze nyuma y'urubanza nyuma ya mariage kubera ko urabona wowe wavuze ngo izoja habiri icambere cyo carabaye biraboneka ko yari proposal kuko niyo mpamvu bahise banavuga yuko hagiye kuba urubanza rwa mariage ico nico ukuvuga ndiko ndibaza ngo muri Samantha nibyaza kuza nyuma y'urubanza biraza kuba bigifise sense cenge turayibona ubu bwavu reka nkwereke none ijya proposal reka mbaze kino kintu bibaza ko ijya proposal ari surprise nyene yamugiriye nkuko mwabibonye oya nimba no musi hasohotse invitation ya mariage ntabwiza kuba ari iciswe surprise sawa bivuze ko bari bayivuganye ariko bagitinze babereka ko ari surprise ako ari John K yamuzanye urabibona acha bigwamwe atabizi rero bagume hamwe Samantha ntirahera kweli aho witwa Meliot God yezavuga ngo nobonde nyama mumureke azobabwira ko nijya invitation basohoye ari filme bariko barakina kugaya abantu ngo kugenda ngo mu modoka igendera ati ngo akoni ngo zitamapine ngo akoni ko kabi emwe ngo na aho yagiye mu nda kwe none se umuntu ibintu abari kuvuga sindi kwibona neza gusa yasa no kuvuga yuko ngo nobo ngo uzohava babwira yuko nabijya bintu bikiri filme ajya ama invitation bakabace nayigeze mvuga ngo naravuze nti barakunda no kuvuga ivyo bakora vyose ivyo bategura bari kuba baraprofita ariko baraprofita umwanya wabo none channel yitwa Solution Couple bari bwayibona oya ntiyari bwaboneke ntiyari bwabeho bivuze ko rero iri yajya kugira ngo yabyaze umusaruro mu baye views binjije amafaranga binjije dolari no mwasama so yaba twigarukire benshi bagiye bakwandikira nabo abandi ubona banditse n'ibintu bitabona cyangwa ibintu bisa no guteranya abantu jeje nta nivyo mpagarara ko cyane harakanone navuze ngo ndakabike turakagarukako ariko imbere yuko tunagashikako tubanze tuvuge ku kintu wasa n'uwavuze mu makuru makuru wari kuravuga uvuga ama titles uvuga ngo hari ikintu wavuze ko uvuga yuko ngo urukundo Fanny Ravine yataye witwa Mimimire yewe yaragwitore je dutoye ajyana ronda shaka kwadusigurira neza ukuntu yarutoye ujya mugabo yahaye imodoka Fanny nibaza ko nta nubwo mwigeze mumenya ko yoba akundana na Mireille canke badakundana canke baba banavugana canke bari n'undi mukinyi wa filme hano mu Burundi baba bavugana ekada amakuru ntayo twigeze tumenya ntabyo mwigeze mumenya nimigeze munamenya yuko ujya mugabo yaje ari hano mu Burundi ivyo ntabyo mwigeze je narigeze kumva inkuru ngo ari hano gerageje kumurondera ndamubura ujya ari hano je navuze ati no muntu namurondera gusa mvuga ati umuntu ndamumenye kwa tumenyanye n'iki sino kubera kiriya gihe kirere cari gihari urabona nta biganiro nka biriya twari gukora kuko hari abantu batavyakira bacabona menga no guteranya no kubinjira mu buzima ndamubura ca ndabiheba ko urumva nta big deal yari hari yati gutuma nguma ndamurondera ari nga umugabo ari hano niko yaje akinyegeza je no vuga ko yahitiye kwinyegeza industry ntibitsi nyene urumva banse nyene ko abantu bahava bace bagira bahava bace kuburyo boce bavuga ngo Fanny ngo harahiye ngo ya modoka ngo arayisubije urumva urumva ujya mugabo arafise ubwenge rero nico yabikoreye rero umugabo yaraje ari hano jewe igihe hagera hano nabimenye maze kubimenya ndavuga ntubundi bwo kuvuga ko ari hano
irafasha iki ndabipostinga ndabivuga mugabo jewe nayo ndabizi ko ntabwo nari nzi ko baba bakundana na Mireille ariko wari uzi ko bavugana wari usanzwe uzi ko bavugana wari usanzwe uzi ko bavugana mu buhe buryo gute uburyo rero bavuganamwo nibwo nashaka kumenya nibwo nashaka kumenya mugabo hirya yejo nayo nigaramiye uko uwe ndabona video wanashaka ndayiguha ushiremo oya nyama ndayiguha ushiremo je nabo isati yawe nimba rero network nkaya nari mfise mu video ndugurura biranka ngo mbona menga n'ikintu cy'igifoto navuga ati rero izusanga ari network ari video bitagatiye bari kuri Snapchat bazungurutse iyo tuyihabwe ariko reka nkwereke ntabwo tuyishira abantu bayibone je ndayiguhushiremo cinavugana abantu barakundana uti gute Mireille yahuye na Sabas ari ifotoza bari ifoto Mireille yahuye na Amede ari ifotoza ni ifoto Mireille yahuye na Arvera ari ifotoza Mireille yanahura n'umuntu ndakina filime w'umufana ari ifotoza wigeze ubona foto yifotoje n'inga mugabo pay attention zishobora kuba zihari nyinshi kubera iki zidasohotse rero ariko bakanka kuzisohora kubera iki zitasohotse nyine usanga ari umufana witeka oya kubera kutibaze ko umufana witeka hari abafana biteka kubwira ati rero je turi ifoto y'agafoto aharenze kuri stati no posting stati bo wigeze ukabona none ganyama nimba ari post nza waka akagushira hanze nanje akanshira hanze sindavyibaze ko jewe ushira ikintu kuri stati ciwe sindakironka apfa ko yasigaje n'umuntu umwe gusa yibona uwo muntu aba ni nyira makuru ni nyina mantere kabisa apfa ko yasigaje n'umuntu umwe gusa yibona uvuga ngo nuko baba bari fotoje foto ni yasohotse ahubwo twibaze kino kintu kubera ko ifoto bayiretse bagafata video kwanza video yo yagushikire gute yashize kuri stati oya ntabwo yashize kuri stati hano mbwo yayimpaye video se wayikuye nyama ni batari bana ni mu bafana biwe cyangwa ni wayibafashe oya wayimpaye ntawe mvuga ariko video bigaragara ko ari bo bayifatiye nibo bayifatiye rero ukuntu yabacitse nyene nivyo ntazi bivuze yuko ubu mushiki wacu Mimi Mireille nuwo kwandika ati ari mu rukundo ntiyo bayibesha ariko ntabyo azokwemerera kubera iki Mireille sibyo bintu atovyemera Mireille waragiye ubone bigana bishwagiye dukora Mireille harageze igihe yemanga yuko afise inyota y'umukunzi akavuga ati suko namubuza ariko nkeneye uwanyawe nesha Mimi nimba yasubijwe uravuga yuko iryo bintu akomeza kubigira ibanga yasubijwe none ntumva ko ari gusubizwe ari mu bisubizo erega si uno musi nimba banakundana ahubwo ibi bica biza kunyereka nimba banakundana kazokirekera kavyemera nimba banakundana ruzuba rwatanguriye ca gihe namenya ko bavugana sinda bivuga bino bintu biraza kurandagata bigera igihe abantu bava bavuga yuko ari we yasamburiye mugenzi we usangwa koko ruriya rukundo rwasambutse muri uko nico gituma ndashobora kubivuga kuko niko bigaragara ko biboneka wanyamba ico kintu n'ubona kivuze ndubere ngo kiboneke kuzi impamvu kubera kutibaza yuko nimba bari no mu rukundo ahubwo baba batoranye nyuma yo ku rukundo rwa mbere rubanje gupfa numva mushiki wacu ikintu cyo nzi batanguye kuvugana urukundo rwa Fani rutanguye kuzamo ibibazo no batangiye kuvugana batangira kuvugana ari ndateye ya mbere oya ubo nta wenzi kubera ko je nabamenye bavugana bana Mireille we ndagukeje nimba ari byo atari byo nawe ntabyo azokwemera kuko sindatahura kugeza uwo impamvu uvuga yuko atavyemera ntabyo azokwemera n'umuntu atemera yuko bagiye abantu batemera aba bakinyi ba filime none abantu batemera yuko bagiye mu Rwanda ku mafaranga yabo kandi tubizi azavuga kwemera ngo je ndakundana naka nirazosubira kumuha igihumbi shara umugore w'umuntu none batunzwe n'ico gihumbi c'abantu sico kibatunze ariko iyo nzira izana rimwe ico gihumbi yugaritse akaba yironkeye azoba hari uriya mutipe Desire Jean makuru ashikiye afise amafaranga ya mutipe burya mani ngo afise intuze ngaha inyubako none wumva ubwoba nimba usangwa ko karibu yogira ubwoba bw'iki bw'uko hugarika igihumbi kugurose umuriyoni umva vyo mutera ubwoba oya binabaye byo nibikundanire ntibisa nteje ko nta muvyaye gasha nibikundanire ko nubwo waramuvyaye kurongoza umukobwa wawe se yageze mu bigero nikose
none arongowe n'umuntu atemera atoshira mu bantu ngo avuga ati jewe ndakundana naka. Bivuze yuko kutavyemera kwiwe ubibona muri angle yuko bishobora kuba bimutera isoni. Byo mutera isoni. Oya, si kumutera isoni. Ahubwo nibaza ko byohava biza kubera ko arafise profile yahaye abafana. Arafise profile yahaye abafana avuga ko nkeneye umuntu nyene akijijwe deeply. Okay, umwe byindani kabisa. Uyu mugabo Desire umuzi ntasenga. Sindamuzi cyane. Sindamuzi cyane. Ariko nibaza ko sinabwaheze. Kandi profile yabahaye avuga ko urukundo rwiwe yaruvuze cyane. Yaruvuze cyane. Umva nyine abantu kuburyo umuntu ariko aramuraba uye ahita abona ati no mukobwa arakeneye umuntu amukunda. Urumva? Ariko nk'ubu uye nubwo umuvuganye nkujya mfise ubwoba ko ushobora no kumvugana n'umuhungu agacarira. Kubera ko umuhungu yaba mutera isoni. Oya, atari kubera mutera isoni ariko ahubwo ariko arashaka kubafera. Ariko rero je mbona Mireye ari mature enough cyane cyane ku bintu bijanye n'urukundo. Kugeza igihe uno munsi atopfa urukundo aguyemo. Wazi urukundo ikintu cyaza kuvanga gupfa urukundo aguyemo. Urukundo ruza kumutera isoni, urukundo atokwemanga, urukundo rumukwegera, urukundo atanyungu ruza kumugirira. Bona Mireye menga ntiyo bagitsitarira ahantu bivanye na kahise kiwe yagiye aragaragaza yagiye acamo. Coba ari ca giti gire kimukore mu jisho irerenga kabiri. Nanako kahise. Ako kahise uvuga. Karamwemerera gupfa ivyo ahisemo. Ako kahise uvuga rega niko Fani yatubwira. Kuko kahise ka Fani na ka Mimi byenda gusa. Byenda gusa. Urumva? Rero amaze kukababwira niko yatubwiye. Mubona yatukanye. Ngo jewe sinzogira ngo je sinzokundana n'umuntu ndakijijwe ngo ndakunda umugabo asenga ariko yakundanye n'umuraperi Noraski yatanguye kurapa mu 2008. Mukarapa ivy'Imana. Rero mugabo aririmba hip hop ariko akarapa ivy'Imana. Bibiliya none. Njiri nyera. Okay. Ariko rero nibaza ko iyo niyo bimpamvu yotuma mu bisanzwe ndiko ngenda kubwire. Buryo nize kuvuga ngo arakijijwe ngo nshaka umugabo akijijwe ngo nshaka umugabo ngo ameze uko nakuriya ubu tarakunda kuko nibaza ko urukundo rwanyago ntirugira impamvu ubu urashobora gukunda nibandi rigira madrede rifiza amadeshire rinywa matabi n'ibimogi kandi atakintu nakimushimye ukamukunda uko wowe kuva umutima uramukunda aho bansinze n'ingoga n'undi abahinga barakubwira ngo urukundo rwanyago ntabwo rugira reason bimeze yunga tarezo wovuga ngo urumva ngo nyamango namukunda ibinini n'ibingo umuhungu muremure ngo iboga urahiga burya ngo urukundo rwanyago nibwo n'umuntu ashaka kukubaza ati nakwa mukunda wamukundiye iki ntiwishure na kimwe bivuze ko ntiwazi uvuga ngo je ngo ndakunda ngo umugabo akijijwe uzoba ufise amakritere ubu tarakunda byanyabyo biba ariko umuntu yitwa Desire yoba ari umuhinga yoba azi gukonvenka kuva hamwe agaca afatana hajya byihuse mu mwanya mutoya irya content barazicreate ni content yoba ari karakire oya pana content zo kumuresha tugaruka ku kantu ko gukizwa amakuru mfise umuri kwa Desire ni n'umudivantiste umva yuko akijijwe usangwa koko ako kantu Mimi mutwa yagizije akarimo kuba umudivantiste byo nyine byerekana ko akijijwe je niko ndabifata jewe sindabifata ukoreye urinjirana deep ukaraba ingeso zo uwe mbwira ko akijijwe kubera yindi mpamvu atari kubera ari umudivantiste urazi uvuze uko nujya tuvuga ko akijijwe nikico bacemeza ko akijijwe ko tubona muri angle y'idini mwene nico gituma rero na Bibiliya irabivuga nibwo ntayisoma cyane muzobamenyera kuvyo bama urumva rero nibaza ko ikintu cambere jewe conyerera ko umuntu akijijwe ni ingeso ziwe uko agenda uko avuga n'ivyo akora setu ntitango no muislamu canke mu mizirima canke ngo no mu Kristo canke ngo no mu Adventiste urukundo urubona gute ruramutse rubayeho rukarama ni sawa ni sawa cha urarubonamo kazoza kuko ubu tugeze mwiza kubwatu ikintu urimo utakibonamwo future shaka kugistoping right now wewe nyene wavuze ngo afise amafaranga kazoza rero n'amafaranga kazoza ukabona amafaranga nyamuzingo zanse nyinshi hano zuzuyemwe ibikoroti by'inzahabu mana amafaranga ni uko ari nizanse bakenye ira amafaranga so yatumye batandukana hariho nizanse bakenye
ahubwo izanse bakenye twava tuvuga nyene ko ari ubukene kuko babugira nabi ahubwo zazindi zanse hari kira kitu bafise amafaranga yose nabwo gwanse kubereye none wewe reka nkubaze jewe ntangaza n'abantu bavuga ngo jewe ngujya mukobwa ngo arakunda amafaranga urumva angiye kwishurisha kibazo cy'ukuntu ingo zisambuka ngo ujya mukobwa ngo arakunda amafaranga ngujya ngo arakunda amafaranga ujya mukobwa ariko jewe ngira mbaze kino kintu none umuntu atifuza ubuzima bwiza ninde shaje sinibaza uwo mukura nta muntu umwe atifuza ubuzima bwiza kandi nimba amaze kuba akunda amafaranga nuko nawe uvuga ngo ndakunda umugabo akijijwe ngo nzoja kumukaba akijijwe nuko nawe ashobora kugira kiritera fatira akavuga ati jewe umugabo adafite amafaranga ntaho nzoca yego kandi tukamutahura nawe ni kiritera abafashe nuko nawe uvuga ati jewe sinzoja kumugabo atakijijwe nimba bakubajije rero ngo bakunda amafaranga kandi wa mugani wawe nimba wewe wogira kiritera ukavuga ngo nkeneye umuntu akijijwe nimba uvuga ngo nkeneye ngo umugabo muremure afise amaboko nimba wovuga ati nkeneye umuntu yavukiye Bujumbura kubera ko umugani wawe wa muntu wewe nawe abashiraho kiritera uvuga ngo nkeneye umuntu afise amafaranga nkeneye umuntu afise amafaranga tumwumva nk'icanke nk'umuntu w'ingesombe nk'umuntu ahisemwo nabi Jesi nibaza impamvu usanga nyine ariko bafite kuri gakorasi ngo amafaranga ni mabi utayafise sha arashobora ni mabi utayafise ni kwa kundi inkende imwe yaragiye ibona imihwi hejuru hiye ugabo ndazo inkende zizihurira irurira iraruha itarashikayo ndavumiriye ati ndashikayo irurira biranka kwishikaye kiramanuka igeze hasi iraraba hejuru kiravuga ati sha nakare vyari bihiye cyane oya ako kantu ndakumva ni kwa kundi ikintu canse wagishaka rwose gusa kubera byanse ko bigushikira ugacukereya impamvu yo kubica amazi nk'uko mbega nta nico uhombye kumva umutima uri kuri ako umutima uba wumva shanda hombye ariko kubatuka ngo bakeneye amafaranga sha so umusaza muri byinshi twagiye twabanje kuvuga ko byaranze umwaka uheze nimba byo bitanabaye mu ntango ahubwo yuno ni ibijanye no gusinya ni nana kavuze turaza kwagaruka kwa muntu yakabajije ugusinya kwa Alvera Muhimbare na Wema Entertainment tunagira imana Alvera Muhimbare n'umuntu mwagendanye umwanya munini mwanakoranye ibikorwa byinshi nuno munsi ndazi yuko uracara umuntu wiwe wahagufi kino kintu wacakiriye gute je nararyohewe cyane nararyohewe cyane kubera ko igihe kinini yakoze kandi agakora ibijyanye n'uburyo afise agakora ibikwiranye n'uburyo ashobora kuronka nyene ariko arahagarara nk'umugabo abandanya akora iyo Wema iramumenya noneho iramwongera imwungurira ku bikorwa yahora akora rero urumva ni iterambere kandi nibaza ko ndi no mu bantu bamwifuriza iterambere cyane twaranaganiriye ryari narabaye ryari wo musasayini ngaravuga ati tubuje umuntu yitwa Nyama nuko ntaba ndamugarura cyane mu majwi umwe mu basore nemera bafise nabo nyene akazi kanini bagiye bakora ati hari uburyo abanakora ibikorwa byiwe yicecekeye ndavuga ati abantu kumbe Nyama kabisa nabo bari karatanga intererano ifadika ariko rero Nyama ugiye kuri abantu hanze hari abantu bagira amakenga bati ino Wema nivyo koko irafasha uravye ikirafasha na hariyo n'urundi gwaruka muri Wema Entertainment ariko bagatangura bagahera ku kintu kivuga ngo kuza kuvanga secular music na gospel ubwo barafise ingovu zikwiye ko ivyo bintu baza kubishobora bikazamukira rimwe ari bibiri tuje ku ruhande ruri technique turaba inzira uno mukobwa yatanguye iraza gushoboka irimo ingorane izahe bazohava babigerako hanyuma tunarabe bikeya mu makuru ko badufise twumvise bishobora kuba biri muri contrat bimwe je nafashe nk'imitego idasanzwe nibaza ko kugera hano kugera kano kanya nta kintu yoza kubagiriza kubera ko abantu bari bazi video yahora ko uko zaba zimeze baca babona ko difference ku ndirimbo yitwa Umubavu yasohotse ijya iheruka gusohoka mbere area yaheruka gusohoka ya bacabona difference noneho niyi bakabona difference kubera ko
nibaza ko kuva abaho sindamubesheye nta video y'imiliyoni 5 yari bwakore canke 3 nta yari bwakore. Ariko rero ico nyama ntuzu nagihagarare ko cyane ziko umuntu ashobora gukora video y'umiliyoni ikaza isa neza gusumba shootinze kuri zene. Ivyo ndabizi cyane nico gituma navuze nti kugera ino saha hariho amelioration hariho evolution ntawo bigaye ariko nivyaba mu nyuma nibaza ko abo bantu wavuze bari hariya bari muri rujya rundi rwaruka ndaza kuvuga nka Rinoji Rinoji agira mara umwaka ari yari ariko indirimbo igira kabiri bagira mukorere igira gatatu bamukoreye remix ya Legend bamukorera na Player na Player indirimbo igira gatatu ni iye ari gukorana na Safi urumva ko mu mwaka indirimbo kiringo c'imyaka 3 bica byinjira sorry bambe 2 umwe wowe urarenga no kuva turabe nimba umuntu mu myaka 2 oya si 2 no jamaze amezi 8 amaze nifashe umwaka wose yinjiriyemwo ni okay voilà na mezi 8 okay urumva video zitatu mu mezi 8 sizike kandi nubwo zoba zike bamukoreye zike nibaza ko bivana n'amasezerano bumvikanye twebwe tukaraba tukabona ngo video ni zike tutaze amasezerano bumvikanye rero nibaza ko Arvera nawe tugira ngaho hariyo n'undi mwana yitwa Yani A nabonye yavuye Yani A yavuyeho na Kid Ngabirana na Kid nawe nyene ya Kid ntayo nari mfise Kid yavuyemo nabonye yana byanditse ryari yarabyanditse Yani yewe nabonye haro n'ibintu bisa n'ibishite ariko aragenda yandika bisa no gucyoza cyo ndanakivuga nta muntu koshigikira mu nzira uburyo amasezerano yose yohe nta muntu koshigikira aza kwandika acyoza akireye amapage yitirira abantu aza kuvuga abantu nabi nibaza ko hagiye yararengereye bakabanya icyo gifarwa nko kurengera yararengereye cyane kubera ko nibaza ko umuntu yemeye yemera kukuriha amafaranga ugakora video ugakora na audio donc agakwitaho muziki wose nibaza ko abo bantu ni bake mu Burundi niwo mutsitara kuko wibone no kwisi ni bake nibaza ko nubwo hoba ibintu mutumvikana mugatandukana wogenda nawe akagenda ariko mukareka gucafuzanya wala ukagenda mu kinyabufu ubu muri Wema hasigaye yonde ku ruhande rwa Sekire ni Rinoji hasigaye Rinoji nta wundi nta wundi bari batatu bari batatu Rinoji muri gospel ni Arvera nundi musora raho nabonye njya mu Elize na Elize muga tuvuga cyane kuri Arvera kuko ari we novuga uravye no munsi n'amasezerano yiwe niwe bagerageje kutwereka cyane nubwo ujye nawe nyene yanasinya nyama mu makuru mfise aramutse ariyo yananteye ubwoba harimo yuko ngo mu masezerano ya Arvera ashobora gukorerwa indirimbo 6 mu mwaka nyuma y'ivyo nimba muri izo ndirimbo 6 nyene hakabamo na collab mpuzamakungu nimba ayo makuru ari nta mutego ubona Wema Entertainment iza kuba yariteze mu gihe Arvera ashaka gukora ibintu biri kuri standard nini irengeye ahora akorera ko byensire kuko nimba yasinya ategereza kwimuka ingazi akore mu bundi buryo burengeye bwa bundi jewe nibaza ko indirimbo 6 mu mwaka ko menga ni nyinshi 6 ukora audio na video indirimbo 6 ni nyinshi ariko jewe nza kuvuga ku ruhande rw'iwanje jewe nta sinigeze nsoma contrat yiwe sinigeze nsoma contrat yiwe ariko kandi ivyo indirimbo 6 jewe nta nivyo bambwiye kubera ko jewe ndi n'umuntu asanzwe rega je ndi umuntu asanzwe je mba nibaza ngo ayo makuru yafise kuko je ntabeshe contrat ntayo bigeze banyereka mu maso ngo sindanabirekana cyane ngo ndabayenyereke mugabo yo muri ahantu abantu baravuga ayo namakuru nagiye numva avugwa ngo muri contrat ho bari ibintu kumbure ko tuzohamagara abanyenevyo bakanabitubwira neza mugabo burya ngo urukurukuru niyo nkuru dufate ko ari byo ubona ko tubanze duhagare ku ruhande rwa management imbere kuza no kuraba kuri ku ruhande rwa Ruvero burya tegeza kwitwara nuko bimeze ubona ino management iraza gushobora ico kintu ko menga nicoroshe cyane ko atari we wenyene bategeza ko bafise n'undi muntu ku ruhande bategeza kuzoguma bagwana ko bafashe nibaza ko nimba baravyumvikanye nimba ko kizo ndimbo cyane barazimwemerera muri contrat harimo droit et devoir ku mpande zose haba hari ivyo usabwa hakaba n'ivyo bategerezwa gukorera usabwa nawe nivyo usaba nivyo usaba urumva rero nibaza nawe arafise ibintu yabasabye nabo barafise ivyo bamusabye hanyuma haraba kweshanja hagati y'izi mpande zibiri bakavuga bati twebwe ibi birashoboka nawe ibi birashoboka ibi ntibishoboka bijya ntibishoboka baragira ikintu bahurijeko kandi nibaza ko muri contrat yose harabaho plan B
bakavuga ati mu gihe ibintu byanse munyemereye mutabimpaye bizogenda uko ako kantu karaba nabo bakavuga ati mu gihe ibintu tuguhaye utavyemeye bizogenda uko rero nibaza ko niyo ivyo vyanka batamuhaye ivyo bamusaba ivyo yabasavye nibaza ko bazoca bakoresha plan B bakavuga bati twebwe ivyo ibintu tubona mwatwemereye ntavyo mwaduhaye tugira ukurera binavuze yuko ntabwo bufise yuko Wema Entertainment je ntayo nzi neza mugabo ntabwo ufise yuko nkubo kubera ubavuze ngo kora bompuza makungu mba mbona menga nubwo yo afise umurimbyi Nigeria wa gospel akunda aho yogena hambwa ati dukore cyo nibaza kino kintu cyitwa Wema Entertainment afise amafaranga atuma ruvera nkono musa avuze ati ngiye gukora collabo ariko ntabwo bavuze ngo bamuha collabo yifuza nimba aruko babivuze nimba bavuze collabo mpuza makungu mpuza makungu bitandukanye na collabo wifuza abivuze ko nabo nyene ubwabo bashobora kwiguhitiramwo nimba bavuze ati tuzoguha collabo mpuza makungu aho nibo babo bayitamo okay bitandukanye no kuvuga ngo wowe uzihitiramwo uwo mukorana wow hari n'ukuntu kenshi ino munsi abaririmbyi bo Burundi uravye iyo biyumviriye gukora collabo ubwenge bwica bwiruka mu Rwanda direct hari inyungu ubona yo haba mu gihe aruvereje uko kumva akoze nka collabo n'umunyarwanda runaka kirese mbonye wenyine nigeze kumva n'inkuru yuko ngo ashobora gukora na Dorcas na Vestine nta musaruro bibonamo oya ntawo mbona kabisa why not kuri Dorcas na Vestine ariko bigakunda kwa Mbonyi kubera ko Mbonyi umuziki arawuzi nicyo tubesha vraiment Mbonyi umuziki arawuzi kandi Mbonyi ibya n'umuntu nubwo basi yoshobora gupambana nubwo ata management yo bafise basi n'umuntu uri kuramuraba mu muziki arifashe cyo kimwe n'abagiye afashwe na Irene Mbonyi umuziki arifashe mugana ivyo Mbonyi kuri ico cyo uravyo ni wa muntu basi wona vuga wanashaka ngo arigwana muga akigwana ko mu buryo ashoboye atabwoba afise kuko uriya muntu uravye na bande yiwe ukaraba amafaranga abahemba yo urabibona kandi uri kuraraba we management ya Mbonyi urayizi sinye n'ujya mugabo arafise manager ujya mugabo bagira manager ko nta n'uzi kwihari mugabo uyu munsi uvuze Vestine na Dorcas hamwe bumvise banagiye kubaramusa uta telefone Irene boce bakwiye yobi inkoni ashimageregere hariya ngo niyo babafungiye murinde habatabizi nico gituma rero biratandukana message ya WhatsApp akwa kuyabishurira none gaje bagira umva nabana abagomba kubahitiramo ikintu bakora rero batandukanye na Mbonyi kandi bajya nabana kabisa yamane abari menshi umwaka wari muremure mba numva menga twosimba gato byagiye biranga umwaka tukanarabira hamwe uno mwaka nawo kutanguye je mba mbona umwaka utanguranye n'ibikorwa byinshi deja nariko muri fresh tubafitiye aga filme dufise filme yitwa Broken Heart bagende bayirabe tugeze kuri part 3 gatatu hago filme yo buri kurayibona gute se twe aduha amashogwe ya filme ni nziza kabisa ni nziza story ni nziza ariko kandi tutibagije na image nibaza ko niyo filme ya mbere isotse ku butaka bw'u Burundi iri muri 4K wow nibaza ko ari bwa mbere jewe sama canja kuko ntimungaburira sindi kubakina oya wenda kuzi nazi n'ikintu cyane na emeri iki waduvuze nyikibashe n'ikintu watupfumera oya sukuraha sukuraje ahubwo mbona narabivuze ntinya kuko banza kuri ico filme ni sawa kabisa ifise image nziza ariko nta maplan mugira plan sineza ama plus cyane okay niko kantu kubera ko filime nazahege biri kirasohoka amashooting akibandanya niko kantu ubona bokoso tubwire byose ndakunda navuga ama problem bakosora ama plan ubundi bwo kukijanye na development story umuntu yavuze ati na filime sinzi nimba ruko ikiri kunanga ntiturabona neza uburyo story iri develop neza ibyo bisa navyo ariko igituma ntavyinjiramo jewe sindi umwanditsi nyine nkunda yibona ko ituzuye neza ariko jewe ariko yaranagira twovuga ngo ntiyuzuye tukiri ku maparita abiri ya gatatu degisohotse mu kanya urumva ntibwagere ko tubibona neza rero nico gituma ntanabivuze ko cyane jewe urumva amagara kuri ya filme ko inyuma behind hari team ibizi ibintu niki uvuga ko zafiriye heze imeze ndibutse kandi urapoze inganizo ari no zavuze babangwe no
ucuyibona ngino prava yita gute ucuyibona ijya plan ibaho ijya ni Amerika je niko nakomeje kwita oya plan Amerika bakatira ngaha hepfo y'amavi cyane ngo yakuntu yari yahindukiye menga ahindukiye mu buryo butabaho oya none wewe kamera wumva buri mu biki ahindukiye rero uhindukirana nawe cyangwa ugafata iyindi yeah alright niyo mpamvu nareka tuba duciye na hano hantu kugira tubivuge ni umwaka je mbona abakinyi ba filme n'umundi bagarukanye inguvu ariko batavyumva ndi kubivuga ngo nuko nzi filme cyane twumvuze n'utwo mbanzi sikubatoka cyangwa kubasuzugura yeah twumvuze n'utwo mbanzi niyo mpamvu navuze nyama burya wumvise umuntu agukosora ntabwo aba ari umuntu mubi umujyi umuntu mubi n'umuntu agutwenga akagutwengera mu mpisho nimba ako kantu nk'ubu karahabaye nyene niyo mpamvu nanje mvuze ati reka bivugwe gakosoke kuko nta muntu numwe burya hano batomukosora burya na zira filme za Hollywood hari ibintu none munsi abahinga baraka ati kano kantu menga suku kari kugenda akamari kugakosora cyane cyane ko bino bikorwa mvagwenga ko hari ibintu bibera in public umva ikintu kiba kiri imbere y'amaso y'abantu benshi nibo bore akanenge bagitora byanka byakunda cyane yeah so mu yandi makuru navuga cyangwa n'umwaka muri BMT mwanya ngo barashobora muri shooting niyo makuru mfise none ntindiyongere yisasire fati kibanza cayo nibasubireyo nibasubireyo ariko mfise ubwoba ubwoba bwiye ubwoba barayitebeke kandi ajya guteba kwa filime kurashobora gutuma birashoboka kuko nko kuri TNB ntizosubira gucako ihake niko bimeze TNB bagenda uko mutanguye muranshena rero hajya ko bahagaritse nkuko bazoshira kuri YouTube nyine bapambanishe promotion kuri YouTube TNB sinarinda bizi nagira uhagaritse kumbura ukaza kubamenyesha impamvu urumva kubera ko atari kuri YouTube ngo umuntu urumva gufata nka episode nkaje bayikanye episode zitandatu agacaca nk'amezi 3-4 ugajuga kana episode yindwi urumva umuntu ntabacibuka ivyabaye muri episode ya gatandatu kandi kuri TNB naho ntibasubiza inyuma ngo barabe nico gituma kenshi ama flashback ngo banze basubiza inyuma umva bajana ni baguma bevuriwe nico gituma usanga TNB kenshi batabikunda wow nuko bimeze nabanya basami muri shooting Sami we ni nk'ibisanzwe ni umwe mu bantu nambura iminsi 2 ngo ashaka gukubita film apana iminsi 2 ujye kora nka episode 4 ku munsi n'aba bantu akora episode ngo bazikura no kuri film buri munsi gukubita uzundi muntu nawe yashoboye ivyo bintu burya umugabo yirwa mugisha ngo ashobora gusohora episode 2 unakoresha telefone akoresha telefone nawe nyine nta na mikoro akoresha ego basha ndasiri chenzo ibasikirani igire kwe anya mugisha nawe numuzizwa telefone telefone ntuze ya mikro nta mikoro akoresha nkora uzumva basi oya je hari gemba nibaza sino mikoro bayifashe nabi bayihengetse numva utuntu tutwibira uga semba nibaza ko umuntu yose amajwi ya mikro nubwo yafata nabi gute arumvikana ko ari ya mikro bafashe nabi canke ko ari ata mikro iriko oya ariko kano none wumva vyogenda gute niba turiko turashaka kugera ku rwego mpuzamakungu nako filime y'u Burundi itera imbere abantu barakwiye kwikubita gashi bice biva kuri ryahangira umuntu yihaye kubera ko umuntu ku giti ciwe kubera ko wowe ushobora kuvuga ati jewe nshaka gukora filme ndayishire ku rwego mpuzamakungu hari wundi avuga ati jewe ndashonje nshaka gushira kuri YouTube ndinje amadolari 200 kugira ndonke ubugari urumva rero bice bivana intumbero urumva atari zimwe nisanda gatahura nibikorwa tuza kubona si bimwe umuntu yitwa mukobwa yitwa Inamuco yahinduye izina bo yitwa ngo Inarijera yamaze gutanga n'imburi yuko ashobora gusohora filme yiwe uravye experience y'ujya mukobwa umuhama higwangana gute ejo ni yasohora filme yiwe 60%. 60 hamwe yosohora filme agaflopping ikanka kubera iki bidashoboka je mbona mengo amaze imisi mu biganza byiza yari kumwe n'abastar akikijwe n'abantu bakoze amafilme arakundwa umva nubwo ntuzeye iyo bariko barakora mbona menga ntiyakubise cyane uganeje n'izindi zagiye zirahaca kandi urumva yakiye mu bupfakazi kene mbona menga afise experience kabisa yuko arinza akora filme yiwe izozimeze neza ivyo birashoboka ko ayifise ariko biranashoboka ko atayifise kubera ko burya ibintu vya YouTube biragoye
abantu kandi kubakundisha ikintu ntabyo ushobora na cyane cyane ku isoko burya twebwe isoko tugifise uno munsi novuga ni YouTube ntityo nkandi ahantu ho kudandaza cyane rero urumva amahirwe afise ni menshi kuruta amahirwe mabi amahirwe menshi meza amahirwe menshi urumva namuhaye so asanzwe mugani ivyo ego so asanzwe karani okay nakore ni vyiza wow kurundi ruhande abantu bitwa warubizi n'umundi sinzi ko babibonye nk'ibisanzwe kwica bariko barima abantu agahenge baragukubita season inyuma y'inde bagukubita n'iyindi kabisa bazanye filime yitwa Rugiyo rushatse niyo filime no munsi novuga ikataje irikira iragenda irabwa apana ngo kurabwa cyane bobo niyo bariko barazana cyane gusuma ya filime wayibonye gute ndashaka analize yawe ugereranije n'iyindi yahahora naho yagiye hoya avuze kuri naho yagiye aho mba ngiye kure cyane ubugiye kure cyane kandi Rugiyo rushatse ngo uri ko rayifata n'amasana oya niyo mpamvu wanga kwimena igihugu oya si jewe kabisa oya rero bigenda gute warubizi ngo uhaguruke igusike kandi nzi yuko mu batekinisiye bamaze iminsi bakorana nabo we urimo mbese mengo naza kwisonga none erega nibaza ko nibo bahitamo kuko nibo bampemba mu hajya mu filime n'amasezerano rero urumva bankoresheje canke batankoresha nibo bahitamo bashobora kuba batashimye ivyo ndabaha ivyo rero sindoshobora kubibashinja bashobora kuba batashimye ibikorwa ndabaha bakavuga ati reka duhindure ariko bareka kubishima gute se ndavye Rugiyo rushatse ko mbona utovuga yuko menga ihisize isumba cane izo zindi mwariko murakora nyene usanga ari kwagundi nyene badashaka narize zawe ariko Rugiyo rushatse ijya film uri kurayibona gute uhereye kuri cover kuva reka duhere kuri trailer bashize hanze ndaze ntibigucikura raba gato karaba inkuru irimo n'uburyo filime iri kirakiko hari na comment nabonye ivuga ngo warubizi bakabandanya muri no murongo batanguranye no mwaka barasubira inyuma ha gutera imbere koko niko kuri uko niko kuri kubera ko ugiye kuraba ijya filime mu mafilime yose bakoze yose kubera ko jewe burya nijyaye ishari nakoze episode 4 gusa ugenda urabe biratandukanye nakoze episode 4 gusa hanyuma ujya wundi muntu ariko arakora ijya acarabandanya n'izindi episode niyo mpamvu nabonye ntibisa rero nibaza ko ntago iyi film iri hasi cyane iri cheap urumva iyo mvuze cheap umve cheap hasi kabisa ku butaka iri cheap ugereranije n'izindi filime zose bakoze yaba muri côté technique yaba mu bwanditsi yaba kuri location byose yaba no ku majwi byose nkeka na cover isohoka na cover byose nta kigera ariko rero nyama uvuga gute ko filime iri cheap gute mu gihe mu bamaze iminsi bayibonekamwe n'ibindi bikorwa bya hato na hato bya warubizi bakubwira bati nimba hari umuntu ari karakora no munsi wo guterwa amashugwe bakubwira atakurirwa inkofero ati umusore yitwa Chris n'umusara yoboje inkoni y'icuma Chris sinumva uburyo yabivugamwo ariko nivyo ariko arakora cyane ariko arakora ntaboneka mu bikorwa byinshi ntago bica bimubwira umukinya hambaye ariko bisigura ko aca mu mukinya hambaye nivyo ariko arakora cyane ariko si umukinya hambaye sinzi ko umaze kubibona burya promotion Chris ahabwa yaba ari nk'umukobwa bageze kure Chris uriya mugabo hano mbona mu binyamakuru byo mu binyamakuru sindamubona nta uriyo mugabo twumvikana kino kintu ese kuba atariyo nikosa gitangaza amakuru canke nikosa rya Chris ubwiwe nibaza ko ari kosa giwe kubera ko nibaza ko abanyamakuru bahani wacu ndetse yose abikiganira akimwima nta muntu yose abikiganira ngo akimwima bisigura yuko Chris ari umunebwe ariko ari umwe atokigwa bivanye no uriho sindamumenya ariko no ndavyibuka hariho umuntu yigeze hari 2021 nigeze kumwandikira message Eba Alvera nyene yara 2021 turiko dukora filme
umwanya yarvera ndamwandikiye namubwira ikiya gihe atari muri 2020 hari 2021 namubwira ati muta twebwe dushaka udufashe gupromoting uno mushiki wacu ngo bapeti mwanze mutumike kwanza urumva mugabo igihe ariko arasinya kontra hajya nabona aguruka rero araromo afata ama FR atanu nubwo yaramupostinga buri munsi uyoze ko ibyo bintu harimo icigwa mani kuba ari nko kuvuga ngo ibyo bintu harimo icigwa kinini reka ndeke kubivuga ko byinshi mugabo buryo umuntu urumva yaze kugufasha ico gihe kumbure abona menga nta uragera uno munsi kubera abanyantu ugeze kabari karaza akora n'ivyo utamutumye uwo muntu bwiwe ashatse yo hakura icigwa kabisa cyane kwa ko tuvuga kuri Chris bamupostinge canke bareke niyikorere gusa ntaco bitwaye ariko Chris Nyama wowe umubona gute n'umukinyi bwoko kiwo yagira abandi muri no industry icambere aciye bugufi yajya Chris ari hambo yego cyane siko Chris na musimwe turahura ngo tuganire ndabaze kubona face to face arahana nika akora mugabo siniga yanje kabisa Chris aciye bugufi cyane kandi n'umuntu basi kuri taravurugana yamaze kumushutinga kenshi kweri ariko n'umuntu atavurugana kuri tele umubwiye ikintu aracumva urumva yuko arafise quality ituma ashigikiwe yoduga akagera n'ahandi hantu yego mbe hajya nta filime yiwe arakora Chris oya nta n'ivyo ategekanye sinzi ko mu migambi yiwe birimo ariko gushika ino saha nta filime yiwe arakora kabisa so nyama rero ndashaka dugaruke kuri warubizi gato kuko je ndagira ubwo bayo numvise abantu bariko barakundwa abantu bariko barakubita ukumva abantu mu Kongo sho batangiye kuvuga ngo bana akabariko barasubira inyuma ha gutera imbere uramutse uri nk'umujanama uno munsi warubizi ni zihe nama zihutirwa wo bagira kugira ntibasubire inyuma ahubwo batera intambwe irenze niyo bigeze gutera inama no bagira nuko icambere nuko bomenya ko burya muntu wese arafise icyo ashoboye hariho umuntu Imana yaremeye yamuremeye abumukinyi abumuagitere cyangwa actrice nyene atakindi araho hariho n'uyundi Imana yamugize umu director araho nyene ashobora kubwira ati kora ibimugwa mushize imbere ya kamera atabikora kabisa icyo kintu hakaba n'abandi usanga Imana yakweremeye ati wewe uzoza gukamera yego uzokamera abo bandi nta kindi kintu abandi ati wewe uzofata amajwi abandi ati wewe rero abo bantu bose bamaze gukora ivyo vyose wewe uje gupromoting ibikorwa bakoze yego kabisa rero Imana ifise uko yapanze ni ryasabagira Imana yagitanga umwese kamuha uko ishatse rero iki kintu nibaza ko muri warubizi baragoye kugitahura biragoye ko bagitahura kuko sinumva je umuntu akora irya filime ndamubuze ni umufotographe yajya filime yawe ni umufotographe umuntu ariko akora irya filime ni umufotographe none gasha nuze videography na photography rega biratandukanye nubwo bifise ico bifana biratandukanye cyane kuba umuhinga wo gufotora mugabo even no gufata ikiganiro nkuko akabata nivyo woshobora rero ivyo nibaza ko ari byo byabananiye gutahura ikindi kandi sinzi ko abonye n'umwanditsi yarahindutse aya mwanditsi wewe mwanditsi wewe tuwe kubesanya icugurura movie ucubona yuko ucubibona yego rero nibaza ko nico cabagoye gutahura ubundi bwo abakinyi bari bafise beza kandi kuko abakinyi bose bari gukina hajya ibice 70 kwijana bakinye muri ntaho yagiye yego aba basore ba Eddie bose Eddie Kado Chris rero nibaza ko hamwe botahura ico byo borohera gutera imbere akajanye n'amafaranga yo ubuzima bwo barabutanga kuko bari amaze iminsi batanga n'ubuzi no ku bantu bakuru umva ko kantu ko bashobora kuba baragakiranutse nukuvuga we uvuga ngo nibagabura ibikorwa umwe wese bamuhe ibyo akwiye mugako kantu pay attention wazi ikintu ntoyemo harimo kwigungirako none nimba nk'ubu bafashe umufotographe ko baha gukora bashira mu biganza iyo film umva yuko hari umuntu yarabikwiye bimye kibanza nyene niko kudatahura nimba muri staff technique Nyama Pro na Kararo Ntanze n'abandi bantu bari basanga bafatikanya bategeze kuba bari bakaba batahaje numva ko abantu bakashije ucumenga ninka ga filime kakanywa babo bagiye bavuga ati reka tukwa kwakonye gahera tukatiriwe kadutwara amafaranga menshi
gasohoke akorera niko kuko iyo kabi abantu biyumvira uko bariko bariyumvira baribuka ku gikorwa bagiye gutanga uburyo kiza kwakira baribuka ku izina bari bafise nimba riza gusubira inyuma canke riza kubanda ariko sinibaza ko baba bakoze araga filime nyene ko kugira ngo bikure ko ngo bakanyarutse canke baba bazi yuko ikwije byose rero nibaza ko iyo bashaka gukora aga filime kanyaruka nyene ko kunyarutse ntibari kuva hano bakaja Igitega kurya filime ikikorerwa Igitega kandi ya movie shooting ngo iri giti ikikorerwa Igitega no muri script barabivuga staff yose baravuga no muri script birimo barabivuga okay rero urumva nibaza ko habaye nyene kudatahura no kutamenya usanga Prosper yari yabyutse yavangiye reka rwibananirize nyama contrat bayimwake ngo arara ubusa umucere w'ibujumbura mbona usigaye unatsiye se bayinyase ko ntori yindi itoresha nyama uzutinya akazi mungu hashaka kugwerera kukicara umwaka wose jewe ntago mfise ijya yonyene oya je nawe ntabwo ijya ariyo contrat yonyene mfise urawe man kubera ko jewe kubera jewe gushaka ngaho je nago nikongera nabajya gusa akazi karahari umuhungu mbona yuko anasa neza vyovyo ariko gusa nk'umuntu nzi nka wewe ufise ubuntu muri wewe wanka kwiteranya n'impamvu nyine utabona uti niteranya nawe oya sino kwiteranya nabo kubera ko abayamana arize no kurabira ibintu hamwe noneho barashaka umwanya n'umwanya turaza gukorana ikiganiro na CEO Ani Esperance ariko witwa Chris nawe nyene izo Chris umwanya n'umwanya ndamwakira Kadora Vera ari kuri list araza kuza nabo nyene ubwabo bazotuyagira batubwire neza uko bimeze batubwire ahantu biriko birapfira naho biriko birakundira oya warubizi nibaza ko ntiboza kuvyumva nko kubasuzugura canke kubasuzestima kubera ko sinavuze ko mfise amafaranga menshi kuko burya nubwo buri umukirangana gute igihumburo nka ku kwezi kivuyemo urabona shit abakire bo rero reka mwana abakire ntuzo navuye ko cyane nigeze kubona umukire ahagaza asubiza imodoka inyuma agiye gutora inoti y'ijana ngo musaza amafaranga yo yaguma akenewe byo kandi je nkunda uburyo mukorana mwubahana nico kintu kiba ari gikuru burya kandi burya jewe nta nubwo jewe bigira kuba ngo batankoresheje muri rya film oya nakajaruzi kaza cyangwa ubifata ko bakuruhuriye nukundi hure rero cyangwa ibindi ariko nyama nawe ukabaye nko nimba koko ke uri kuravuga ariko kimeze cyo kabaye bikubabaza bikanagukora ku mutima impamvu ibintu batabihaye ababizi kandi bahari nawe unabizi ibikorwa bakabaye mu photographe man abarundi dutahura ukundi bo cavuga ngo nukwikunda ngo ni jaruzi ndiko ndafuhira ujya wundi agiye kubikora reka bikore abahe bibi babone kugira ngo babone ko hari ubushoboye ivyo bakeneye ako kantu niko uzaza amakuru abari menshi uburi n'umuntu wacu abafana barambujije sinzongera kugaruka naheze umwanya munini mugayo naniki iyo nakiriye umu-analyst nka wewe sinshobora kukurekura n'ubundi utagize akagohe cyangwa ubutumwa utekereye cyane bano bantu bari muri industry ya filme mu gihugu cy'u Burundi kuko turakeneye impinduka turakeneye revolution turakeneye ko ducanye intambwe tukavaho turi tukagera n'ahandi hantu icambere kugira dutera intambwe ikintu conyene kimwe kizodufasha tureke kwikorana tureke kwikorana kumva ko jewe ndumwanditsi uhamagara Amede nkamuha 100 nawe akaza kugura igitoro hama kamfasha kano kantu nzoba nisuzuguje ngo jewe ngo ndo mu cameraman ngo byose ndabishobora jewe principe 2024 n'abantu bayumve abampi biraka bavyumve kabisa nta filime yitwa kiretse iyo namaze gutangura ubundi ko ndakora ubundi ko ndakora filime imwe iyi Alicia ndetse difficile ndetse difficile kuri Moria Channel okay bon uretse ijya nta yindi filime jewe nzosubira gukora 2024 ndi jenyene wow nukuva ubu umuntu akeneye nyama pro eko nubwo yoba abukinze iwawe urumwe ariko amenye ko ari indi staff amenye ko nyine genzo zana team kandi yihembe tutabyumvikanye sawa agende nakubari turondere team abanditsi bakorana nka batatu canke bane bandika ikintu kizima kabisa staff je technique bakore nyene
nyene ku buryo ata muntu ashuha aruha kuri tere ku buryo uruhishwa n'ikintu nyene ku buryo ca kintu kizosoka ukavuga ati shout out. Wow. Nibagiye kukubaza kuganuka John K asa n'umuntu yahamagaye Nsoro kugira ba featuring bakora igikorwa. Nsoro nawe yavyemeye. Hari inyungu bibonamwo kuri iyo collaboration ni yaba. Sasa rero inyungu je ndayibona bose ndayibona ko kuri John K. Kuko John K nta gazoshobora gukina. Kiretse kinyari ari nko mu boss. Namuzanira umukinyi wo hanze. Basi ko wumva shaka kumumva namuzanira umukinyi wo hanze bakore action. Wow. Tene baze yuko amakuru nayo ati tugira urunani tureke kwigungira ko dukorane hanyuma nimba ari umuntu ashaka akuzamura guhaye wowe kuzamura kugeze kure apana kumva ko nawe aza kwivangamwo nk'umuntu iki kintu abasore bavango kuza sura. Musaza wakoze cyane ndagushimira cyane wari umunezero kubana nawe for real. Nawe mwakoze cyane. Igihe cari kinini kabisa. Ariko kandi dushimire n'Imana ko tugihejeje amahoro. Wow. Kabisa. Imana ihabwe icubahiro. Shimire cyane umusaza Nyama. Nizera yuko muba mwamukunze ariko kandi uno n'umuntu yumva nimba ari akantu bawumva twokosora nimba hari ikindi cyumviro nimba ari ubundi buryo ushaka ko Nyama bakora mu nandi manalize ubona yuko agiye no kugaruka no mu muziki hose mu secteur yose mwandike niko kanya kanyu. Ivyumviro byanyu nigira akamaro nk'uko amatwe babwiye. Turabakunda cyane mwubahwe aho muri hose. Ino ni Fresh TV. TV ibakunda cyane. The one and only tubashikiriza ibiganiro nk'ibi. Turabakunda cyane. Hasta la vista. This is Flesh TV. We shine to progress.